Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kane w'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu cacu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu kibanyi ca Tanzania, igihugu kibanyi c'u Buganda ndetse yewe na Kenya, mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, hama ikayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Utegerezwa nyene gufyonda sabone cangwe subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ese vy'ukuri Perezida Ndayishimiye yoshobora kwemera ko igisirikare c'u Burundi gisamburwa n'impera y'imiliyoni 20 z'amadolari? Intambara ya Kongo iriko iragira ingaruka zidasanzwe ku gisirikare c'u Burundi. Intwazangabo 9 zirapfunzwe muri police militaire, zimwe zihorwa ko zabajije ibibazo bijanye n'intambara barungitswemwo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, izindi zagirizwa ko zanse kuja ku rugamba muri Kongo. Hari intwazangabo yoba ipfungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda ngo ntibaje kugwana na M23. Hari intwazangabo yataye urugamba muri Kongo irahunga, iyindi ntwazangabo nayo yahunze iva mu Burundi mu gihe yari ihejeje kumenyeshwa ko ihava ijanwa muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi ntibatahura intambara bariko barashorwamwo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Amasoko yacu i Kinshasa yo yemeza ko Perezida Ndayishimiye yahawe imiliyoni 20 z'amadolari kugira ashore ingabo z'u Burundi mu ntambara na M23. Impera y'imiliyoni 20 z'amadolari, isoko ry'ibanga i Kinshasa muri Kongo ryaraye riduhaye ikopi y'amasezerano Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bagiraniye mu kw'umunani guheze uwu mwaka nyene. Aya masezerano y'impapuro zine avuga ahanini ko u Burundi na Kongo bigiye gufashanya mu vya gisirikare n'umutekano, ko bizivunira umwansi hamwe mu gihe bitewe, ko bizohanahana amakuru y'iperereza, ko bigiye gusangira ubumenyi bujanye n'ivya gisirikare, ko bigiye gukorera hamwe imigambi yo kurondera ibirwanisho bikomeye, ko bigiye gushigikirana ku rwego mpuzamakungu ndetse n'ibindi. Ayo masezerano yanditse mu mvugo rusange, ntatomora neza ibigiye gukorwa. Nta na hamwe havuga irungikwa ry'ingabo z'u Burundi muri Tafoke, ntavuga ibijanye n'impembo z'abasoda canke izindi nyungu z'amafaranga ajanye n'ibikorwa vy'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Kongo. Iryo soko ryacu ry'ibanga nyene ryatumenyesheje ariko ko Perezida Ndayishimiye yavuyeyo ahawe imiliyoni 20 z'amadolari, ni ukuvuga hafi imiliyoni 80 z'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga arimwo impera ya Perezida Ndayishimiye, aho ku musoda wese arungitswe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bivugwa ko ahabwa amadolari ibihumbi 5. Harimwo ayandi mahera hagenewe kuba agashirukabute k'abasirikare bari ku rugamba muri Kongo, ni ukuvuga amadolari 200 ku musirikare. Amakuru y'uru rubuga ariko atuma ubutegetsi bwiga uko bwonezereza abasoda. Kuva dutanguye gushira ahabona ingene abasoda bari mu ntambara ya M23 bibwa amafaranga yabo, leta yatanguye gutanga akarusho. Twari twababwiye ko ku madolari 200, ni ukuvuga hafi ibihumbi 800 vy'amafaranga y'amarundi bandikiwe ku kwezi, abasoda bariko bahabwa intica ntikize, ni ukuvuga ibihumbi 150 vy'amafaranga y'amarundi ku ntwazangabo, ibihumbi 90 vy'amafaranga y'amarundi ku bisongerezi n'ibihumbi 60 vy'amafaranga y'amarundi ku basoda batoya. Kuva hirya y'ejo harabaye akarusho, intwazangabo zatanguye kuronka amadolari 100, ibisongerezi amadolari 70, abasoda bato amadolari 50.
abasoda baribaza iyo ayo mahera mashasha azananye be niyo yahora aja mu mezi aheze. Ako karusho kavuye mu nkuru twatanze hano maze zirashikira cane abasirikare, abategetsi bica birabatera ubwoba. Niyo mpamvu tuzobandanya kuvugira abasoda b'u Burundi. Hariho izindi ngingo nyinshi zimaze gufatwa zifatiye ku makuru tuguma dushira ahabona. Intwazangabo zirabandanya gupfungwa no guhunga. Amakuru dufise kugeza ubu havuga ko intwazangabo 9 zipfunzwe muri police militaire i Bujumbura zizira intambara ya Kongo. Bamwe bazira ibibazo babajije ku bijanye n'ingene bambikwa umwambaro w'igisirikare ca Kongo, ibitegekanijwe vy'agahembo kabo be n'ibikurikira baguye ku rugamba. Abo bapfunzwe kubera ibibazo babajije ni Kapitene Manirakiza Jean Marie, Kapitene Bayubahe Emery ndetse na Liyetona Bararunyeretse Roger. Hari abapfunzwe bagiriza ko banse kuja muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Aho tumaze kumenya Liyetona Niyukuri Gervais, intwazangabo Liyetona Koloneli Martin Hakizimana yahoze igwana muri FDD yo bivugwa ko ipfungiwe mu iperereza yagirizwa kugumura abasoda bahoze muri FAB no muri FNL ngo ntibemere kuja muri Kongo. Hari izindi ntwazangabo ziguma zihunga. Abo tumaze kumenya ni Liyetona Hatungimana Edgar yataye urugamba hari muri Kongo hasiga ibikoresho byose vya gisirikare aca arihungira. Uyundi twamenye ni Liyetona Nkundabagenzi Joseph Gauthier yahora akorera mu ikambi ya Muzinda. Yahunze igisoda kw'igenekerezo rya 11 z'ukwicumi na rimwe 2023 ahejeje kumenyeshwa ko uwo mugoroba nyene yari kujanwa muri Kongo. Bano basoda bose bavuga ko batumva ico baja kugwanira muri Kongo. Ntibumva ingene bajana kugwana n'insoresore zitanabakunda. Ntibumva impamvu bambikwa umwambaro w'ikindi gihugu. Ntibumva ingene bapfa ku rugamba imiryango basize ntiyitwararikwe. Ntibumva ingene bagwana bigatungisha abakuru b'u Burundi. Ntibumva ingene baja kugwanira uruhande rumwe rw'abari mu matati kandi u Burundi bwitwa ko hari umuhuza muri Kongo. Banavuga ko batumva ingene bashorwa mu ngwano igihugu kitemera. Urutonde rushasha rw'abasoda bapfiriye muri Kongo. Amakuru y'ibanga dufise haravuga urutonde rw'abasirikare 8 baherutse kugwa mu ntambara na M23 muri Kongo. Izina rimwe muri ayo 8 twari tumaze kuribaha. Ni Caporal Chef Kabura Jerome HR 1148 avuka muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Abasoda 7 bashasha bari muri urwo rutonde nabo ni Caporal Chef Ntiranyibagira Philibert HR 1252 ubusa. Yavutse mu mwaka w'1981 ku mutumba wa Mpinga muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana. Caporal Chef Nyandwi Joel HR 1763 yavutse mu mwaka w'1982 ku mutumba wa Nyarumanga muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Premier classe Kwizera Terence HR 26457 yavutse mu mwaka w'1991 ku mutumba wa Nyabizinu muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Premier classe Mandela Gerard HR 29495 yavutse mu mwaka w'1995 ku mutumba wa Muyinga muri komine n'intara ya Muyinga. Premier classe Baruganzwa Etienne HR 29220 yavutse mu mwaka w'1998 ku mutumba wa Bikingi muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega. Premier classe Ndihokubwayo Fulgence HR 2736 yavutse mu mwaka w'1997 ku mutumba wa Butaganzwa muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Premier classe Niyonsaba Egide HR 27871 yavutse mu mwaka w'1998 ku mutumba wa Gisikara muri komine Itaba mu ntara ya Gitega. Abano basirikare bose bari muri 6e batayo Tafoke. Nta kiriko kirakorwa co kubohoza abasirikare bafashwe mpiri na M23. Kugeza ubu ntaco leta ya Ndayishimiye iriko irakora ngo ibohoza abasoda bafashwe mpiri n'umuhari M23.
naho ku mugaragaro leta itemera ko hari abasoda bayo bafashwe, amasoko yacu y'ibanga yaduhaye urutonde rw'abasirikare 8 mu biro bikuru by'igisirikare bemeza ko babuzwe irengero. Muri abo basirikare harimwo abasirikare 3 baherutse kwerekanwa na M23. Ajuda Chef Ndikumasabo Terence, matrikire 2568, avuka ku mutumba wa Nyamiyaga muri komine Gisozi, intara ya Mwaro. Uyu niwe yiyise Caporal Chef Niyongabo Thierry muri ya reresi ya M23. Premier Classe Ndikumana Merance, matrikire HR 27742, avuka ku mutumba wa Kiga, komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Premier Classe Nzisabira Ferdinand, matrikire HR 26962, avuka ku mutumba wa Ntamba, komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Uyu mwidondoro utangwa n'igisoda uratandukanye n'uwo Nzisabira Ferdinand yavuze mu ireresi, co kimwe n'uwotangwa n'abamuzi. We yavuze ko hava mu ntara ya Mwaro, n'abamuzi bemeza ko hava muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Abandi basirikari igisoda kivuga ko babuzwe irengero tuzobagaruka ko hanyuma. Ikiboneka hano nuko igisoda kidafise intumbero yo kuja kuvugana na M23 ingene abasoda b'u Burundi borekurwa mu gihe candika ko babuzwe irengero kandi baramaze kwerekanwa ku mugaragaro. Iki ni ikindi kibazo kibabaza cane abasirikare b'u Burundi mu gihe bazi ko bafatiwe ku rugamba atawuzoba abanezwe. M23 yo ivuga ko yimirije kwerekana abandi basirikare b'u Burundi yafashe mpiri. Mu zindi nkuru tuzogaruka ku ngaruka zindi nyinshi intambara ya Kongo iriko iragira ku gisirikare c'u Burundi. Ico bikoze abasirikare bose, baba abavuye muri FDD, baba abavuye muri FAB na FNL, baravuga ko badakeneye kuja gupfira muri Kongo mu ntambara badatahura. Hano umuntu aca yibaza, koko imiliyoni 20 z'amadolari zigaburwa n'akarwi gatoya k'abategetsi zirakwiye kugira abategetsi bemere ko igisirikare c'u Burundi gisamburwa n'intambara iriko ibera muri Kongo? Abo babazi bano basoda bashasha bavugwa ko bapfiriye muri Kongo botwandikira inbox canke kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 6565195. Ino nkuru ndende nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook. Ico utegerezwa ni ukubandanya gusa uri kumwe natwe. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza.